Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru mu rurimi rw'ikirundi tuyahera ku ngingo zikurikira. Abanyeshure bashika ibihumbi 200 bo kwishure y'abadivantiste b'umusi w'indwi ni mu gisagara ca Bujumbura mu kiri c'ibitoke ya kabiri basangira utuzu twasugumwe tune gusa. Ubuyobozi bw'ishure bamenyesha ko ari intambamyi mu kurwanya ikiza ca korera na rirya iryo shure ngo rikenya amazi. No mwishirahamwe Regidezo bakamenyesha ko bariko bakora ibishoboka byose kugira ngo amazi aboneke ku bwinshi na rirya muri kino gihavugwa ikiza ca korera. Imyaka 12 irarangiye umuririmbyi hakaba n'umucuraranzi Jean Christophe Matata ashengeye murano makuru turagaruka ku byamuranze. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi. Dasiye kubaha ikaze murano makuru tuhera mu gisata ca politike. Umukuru w'igihugu c'u Burundi habona ko ababuza babo kubera indiane zabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 bakwiye kwibukira hamwe abahitanywe n'izo njyane. Yabishikirije ku munsi wa gatanu mu ntara ya Kirundo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu. Akaba kubwiwe abona ko kwibuka mu mice itandukanye byoshobora gutera amacakubiri tumukurikire. Kubwicanyi bwo mu 1993 abarundi twese twama tubwibuka twese atano mwavuyemo. Hariho n'icibutso c'umurundi wese yapfuye kijya gihe ca 1993 mu itariki 21 naratangaye nsanze ni jewe jenyene nshira kwishugwe kubera iki ababuze bandi bataza gushira kwishugwe kandi ari cibutso cabose. Erega ibintu teke kubishiramwe amacakubiri nguwi wanje zoja kumushira kwishugwe nguwi wanje. Tumaze kuvuga tuti umurundi wese yahitanwe nabijya vyago itariki 21 yo kwa 10 mu 1993 hariho icibutso hagiye Bujumbura nije ndagishira ko jenye n'amashugwe mugabo bose babuze nta numwe turi yatuza mugabo ubu muri uko kw'icumi narabonye hariho ishiramwe ry'abana baje gushira kwishugwe. No kuvuga yuko nabajya abandi rero umwe wese agiye aravuga ngo ashiriwe mu Burundi twese twaburiye uwo munsi nyene twese tukaba twaravyemeje tugashira ko nishugwe none ni kubera ikibatoza nabo bashire kwishugwe. Aho rero tuba turiko tubikora mu macakubiri uvuze ngo wibuta sijya tariki ni yindi tariki uzobona no kuri kaminuza ni yindi tariki mu gitariki ijya barondera kuja gushira ko amashugwe mu kibimba twese burya tuba turiko natwe turayibuka kandi turashira ko nishugwe. Igihugu carabuze ijya tariki turashira ko amashugwe nico itwanda batumiriye mwese iryo sango twese ruze turabibuka turabaririra twese. Mu gisata c'indero naho ubukene bw'amazi n'utuzu twasugumwe tudakwiye kandi dushaje ni bimwe mu bituma ishure shingiro ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi yo hano mu gisagara ca Bujumbura c'ibitoke ya kabiri ridashobora kwikingira bikwiye indwara ya korera. Ubuyobozi bw'ishure Obede bizovuga Yesu avuga ko batabona uko bagiye gukora mu gihe havugwa indwara ya korera. Akavuga ko abanyeshure ibihumbi 200 basangira utuzu twasugumwe tune gusa. Agasaba abajejwe intwaro kugira ico bafashije na cyane mu kubaha amazi yo gukaraba hamwe no kongereza utuzu twasugumwe. Jamari Mayonga. Iryo shure rikukira ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi uhageze ubona abanyeshure bari kubakurikira ivyigwa uko bisanzwe mu gihe havugwa ikiza ca korera. Umuyobozi w'iryo shure asigura ko kubera ubukene bw'amazi n'utuzu twasugumwe tudakwiye biri mu bituma batabona ingene bashobora kwirinda ikiza ca korera kivugwa. Ikibazo cikiza ca korera ni ikibazo twakiye nyene tugerageza gushama ingufu nubwo ingufu zacu atari nyinshi cyane ariko twagerageje gushiraho uburyo bwo gukaraba twabushizeho nubwo dufite ikibazo c'amazi kuko amazi ya Regidezo aza mu ijoro gusa
bica bangomba ko dukoresha ingufu zo kuza kurondera iyo tuyavoma ku murango canke tukayavoma mu ijoro tukayabika. Naho duca tugira ikindi kibazo ca kabiri, nta reservoir dufise nini ishobora kubika ayo mazi yose, kuko dufise abanyeshuri baba ibihumbi 2,000, abanyeshuri hafi ibihumbi 2,000, niburi byashaka tube dufise niburi amahantu tubika amaritiro 1,000 y'amazi. Ubwiherero dusanzwe ari ikibazo dufise c'umwihariko, kuko twari dusanga dufise utujyango 4 gusa, nk'ubwiherero bw'abana hafi ibihumbi 2,000. Ntibitworohera kubitunganya kuko ibihumbi 2,000 bica bitwira ko abana 500 basangira akajyango kubwiherero, navyo ntibitworohera kuko nubwo bwiherero buranashaje ahubwo bwanuzuye. Dufatiye kuri ibyo bibazo bibiri, kurwanya korera iwacu ni ugukoresha ingufu z'umurengera, mbere zimwe zinaturengeye. Ntabwo byo tworohera kubikora igihe ibyo bibazo bibiri bitoba birava mu nzira, turonka amazi, turonke n'ubwiherero bukwiye ku bana kandi busa neza. Agasaba abajeje intwaro hamwe n'ishiramwe Regidezo kubaronsa amazi meza, nayo mu bushangani bw'indero ngo babafashe mu kubaronsa utundi tuzu twasugumwe abanyeshure bikingire indwara zituruka ku isuku rike. Dusaba abagira neza ubwa mbere bwo nka UNICEF isanzwe yitaho ineza y'ibibondo, ubushangani bw'amagara y'abantu hamwe na leta y'Uburundi muri rusangi kuba yo tuba hafi, kuko ibyo bibazo ntabwo bitworoheye kubitorera umuti twenyene. Iryo shure rikaba rifise abanyeshure baba ibihumbi 2,000 bagasangira utuzu twasugumwe 4, akaba ari kibazo mu gihe havugwa ikiza c'indwara ya kolera. Arakoze mgenzi wacu Jean-Marie Mayonga nawo mwishira hamwe Regidezo byemeza ko riko rirakora ibishoboka byose kugira ngo umwimbo w'amazi uboneke ku bwinshi, cyane muri kino gihe havugwa ikiza ca kolera mu makate amwamwe y'igisagara ca Bujumbura. Jean Albert Manigomba arirongoye akavuga ko mu ngingo zabaye zirafatwa harimwo kugwiza amabombo rusangi nuko abanyagihugu boronka amazi ku buntu. Yemera ariko ko amazi asanzwe ari make baravye abantu bayakeneye. Tumukurikire. Ejo harabaye ekipe umugwi ugizwe n'abakozi bo muri Regidezo hamwe nabo muri Croix Rouge nabo muri Ministeri ya Sante, baragendeye amakartier amwamwe za Kinama, aho twafashe ingingo y'uko ubu kurarya mabomba rusangi ata amafaranga atangwa, amazi batanga ku buntu. Ico ni ikintu ciza ca mbere ciza gose twovuga. Amikini naco dufashanije n'abagira neza nka Croix Rouge hamwe n'ubushikanganje bujejwe amagara y'abantu nyene, tuko turaba nyene tugwiza amabombo rusangi mu makartier amwamwe cyane ayo usanga gwiriyemwo abantu benshi, za Kinama, za Buyenzi, Njyana, Kamenge. Rero twe turaremesha bene igihugu tugira ibishoboka byose kugira ngo umwimbo w'amazi ugwire, kuko twige ntitwoyimana amazi tuyafise, ko twe turi n'abadandaza amakandi kindi turazi yuko amazi ari ubuzima. Turakoresha ingufu dushoboye zose kuronka, nta mazi twokwimana ahari. Turazi neza yuko amazi adakwiye dufashe mu gisagara ca Bujumbura, kuko aya mazi turiko turakoresha ubu yari yagenewe guhereza abantu gushika mu 2005. No kuvuga abantu biyongereye guhera 2005 gushika igihe tugezemwo, bisigura ko atamazi akwiye ahari. Murazi bihe twaciyemwo vy'intambara, aho Regidezo na leta itakurikiye umurindi wo kugwiza amazi nk'uko abene igihugu bariko baragwira aha mu gisagara ca Bujumbura. Mugabo two turashiramo ingufu nyinshi cyane, kuko nk'ubu turamaze hari amasoko abiri tumaze gushika ngari Bujumbura, nk'isoko y'amazi twavanye hari Bubanza mu Rugazi yaramaze gushika Bujumbura, n'iyindi twavanye muri Bujumbura Rirare nayo yarashitse Bujumbura. Izo soko nizo twovuga ko inyuma y'ico gihe zoba zarabonetse nyinshi zizana amazi menshi. Mugabo n'ubu ntitwicaye, kuko hariho amasoko abiri ko turazana, naho ibikoresho vyatevye gushika cyane bitwaje intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya, aho usanga dukunda kubura
ubwato buzana ibikoresho ugasanga buratevye na matière première bakoresha mu amatuyo bimwe bimwe bavuga ko vyava mu bihugu vya kure bivyashitse bitaza neza mu mayizine twagizemwo komande y'ayo matuyo tukaca tumera nk'abacererwa. Bamwe mu ndongozi z'amadini n'amashengero akorera mu ntara ya Rumonge bavuga ko batabona akamaro k'ingingo zimwe ziri mu ibwirizwa ribagenga riheruka gushingwa mu Burundi mu nama bagishijwe na buramatari w'intara ya Rumonge ku munsi wa mbere akaba ariho babishikirije. Leonard Niyonsaba buramatari w'iyo ntara akaba yamenyesheje ko iyo ngingo zashyizweho zibanje kwihweza. Jean Pierre Misago. Itegeko nta murongozi w'ishengero arekera kurongora nk'amazimana adafise itegeko rishasha twarakora mu rwego rwa 2014 ariko hariho bimwe bongeyemo. Mu nyuma yo gusomerwa zimwe mu ngingo ziri mu itegeko rishasha ribagenga byatanguriye iyo nama, bamwe mu ndongozi z'amadini n'amashengero bari bahari bibaza nimba ivyiyumviro bishasha vyobavamo vyoba bigishirwa muri iryo tegeko. Abandi nabo ntibumva akamaro ko kwerekana ububiko bwabo compte bancaire mu gifaransa nk'uko babisabwa muri iryo tegeko rishasha. Abandi nabo bashikiriza ko bigoye gukwiza abantu 300 basabwa ngo bashinge ishengero. Yishura kubibaza ko hoba hari ivyiyumviro bishasha byo kongerwamwo muri iryo tegeko, Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge yararongoye iyo nama avuga ko byabanje kwigwa bihagije imbere yo gutegwa k'umukono. Nayo kubibaza akamaro ko kumenyekanisha konte, buramatari w'intara ya Rumonge avuga ko ari ukugira igihugu kimenya ubutunzi bwaco bwose. Ni inama yatunganijwe ngo abarongoye amadini n'amashengero akorera muri iyo ntara afashe mu guhindura isura y'iyo ntara ubatari nziza nk'uko bimenyeshwa na buramatari w'intara ya Rumonge. Imyaka 12 irarumanye umuririmbyi akaba n'umucuraranzi Jean Christophe Matata ashengeye akaba yaranzwe n'ubukerebutsi n'ubwira mu gihunyanyura umuziki urimwo amajambo nkoramutima, akaba yahanamagariye na cane ugwaruka gukundana kugwanya amacakubiri yaturuka hose. Yaranaririmbye urukundo mu miryango no kubahiriza agateka na cane akabakenyezi. Jean Christophe Matata akaba yashenga afise imyaka 50. Christian Savye. Jean Christophe Matata yari umuririmbyi w'umurundi yiyandikira akaririmba akanahinyanyura umuziki wiwe. Yavukiye mu gisagara ca Bujumbura muri zone Kinama igenekezo rya 20 Gitugutu mu 1960. Yavuze imidiho itandukanye nka zouk, reggae, afrobeat, eka n'umuziki ndangakaranga ku Burundi atawusize inyuma, akoresheje indimi nyinshi nk'ikirundi, igiswahili, igifaransa n'icongereza. Jean Christophe Matata yarabaye mu mitwe itandukanye y'imiziki nka Mihigo na African Band yararongoye. Mu 1986 abandaniriza umuziki wiwe mu gihugu cy'u Rwanda, anasohora ukurikirana rw'indirimbo rwiwe rwa mbere yise Amaso Akunda rwakunzwe cyane. Amajana 1990 agaruka mu gihugu cyo cy'u Burundi, araheza araririmba ururirimbo Twese Turi Bamwe ari kumwe n'ibindi bihangange by'abaririmbyi bico gihe nka Chancho Amisi, Gabrielonce, Budi Magloire, Sadi, Leonard Sinzinkayo n'abandi. Mu gihe umukimo wa 1991 haja mu Bubirigi abandanya kuririmba aranahinyanyura imiziki y'abandi baririmbyi. Araheza aragaruka mu gihugu ciwe cy'u Burundi mu mwaka wa 2007. Yitaba Imana igenekerezo rya 3 Nzero mu mwaka wa 2011 kubera indwara yaramaranye akanya gato afise imyaka 50 mu gihugu ca Afrika y'Epfo, aho yari yagiye mu rukurikirane rw'ibiteramo bita Tourne mu kwigina umwaka mushasha wa 2011 ku barundi baba mu bisagara bitandukanye by'ico gihugu. Twobibutsa indirimbo ziwe za
zakunzwe cyane nka amaso akunda, ihorere ntusarare, murantunga, ni nyagasambu, mukobwa ndagowe n'izindi. Ino kuri no nkuru dice tusozera ko makuru twari twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira mugira ibihe byiza aho muherereye naho butaha.